Mwaramutse neza. Ndagize bwakeye mabuja. Ego, mahoro neza. Murabona ko uno munsi turi kumwe n'umuntu w'umutumire kandi novuga ko akuze w'inararibonye, bamwe twita abakurambere. Tukaba twamutumiye rero kugira ngo tugirane ikiganiro c'ikiyago ca Sogo. Twari twarakibemereye, twagomba rero yidondore abariko baramuraba, atubwire izina, atubwire aho yavukiye n'imyaka yiwe. Murakoze. Jewe nitwa Ntirampeba Kubusima. Nkaba navukiye mu ntara ya Gitega, ikomine Giheta, umutumba Bukinga. Aho niyo mamuko y'iwanje. Hanyuma rero ndakura, abavyeyi banje yari bindariye Clementi na Gakobwa Domitira. Aho hari mu mwaka uwura wibuka canke ufise imyaka ingahe? Urakoze. Imyaka nagenda kurikirana kuko abavyeyi banje baranyandikishije muri leta civile. Hanyuma rero navutse 1946 ukwezi kw'indwi itariki 5 muci. Hanyuma rero nkurira aho nyene i Bukinga mu Giheta mu ntara ya Gitega. Haza abana bakurira kwa sere na ba nyina, bakabatuma ibikorwa bakura kurima. Mugabo kubera data yari umuntu yarorora ibitungwa, akagomba yuko ivyo bitungwa cyane impene yaracishemo akaguramwo n'inka imwe gutabira kuko aho twabanze kuba ansubira inyuma gatoyi, twabanje kuba mu rugo rw'umuntu. Hanyuma mu nyuma muri za 68 niho yaca yigurira iwe hano hantu twavukiye, turavaho duce tukuriraho, tubandanya tuba aho yaguze 68. Hanyuma rero tumaze guhashika niho yacatangura kugura, kuko ryari ishamba n'inyovu, yagomba kugira ngo ahatabire hagira akanovera. Mugabo rero kubera yari afise ntuzeye kure y'intuzeye yiwe, afise imico yishangije, izo ntungwa ntiyashaka yuko ndazijana kuziragira mu bandi kuko hari hanini. Hanyuma zikona zikandengera. Jewe rero nditegereza uwo data bindariye no gukara yari abishoboye kandi birenze, kumva mu mutima ntibimpa amahoro. Naho yamvyaye naho ndiko ndakora ivyo bikorwa, kumva mu mutima nta mahoro ariho, kumva ata mahoro mu mibereho, nta mahoro nari mfise. Kuragira jenyene nuko aho Wari ufise abo muvuka? Jewe abo twavukana b'abakobwa bariho, mugabo bari 5. Mukaba abahungu bangahe? 2 twitwa abana indwi, abahungu 2. Hanyuma rero je kubera wewe ugira kangahe muri uwo muryango? mu ntuzeye jewe kuko urabona ntiweze ngo wibuke watanguye nyuma yawe ko abakobwa bavutse. Sinovuga ngo uwatanguye uwo mugamo uwatanguye w'imfura yapfuye, ibyo bundi yari mutamakazi yari akuze. Jewe nitwa uwa kangahe, nk'uwa 3.
Ego. hanyuma Hama rero ukaza uraragira ibyo okay bitungwa. ibyo ngiyo ndabize ko hanyuma rero ibyo bitungwa nkidadira nkabiragira ndi umwe nuko zikona zikiruka zikona. Hariho ishuri rero yiri kirarondera amasumba yoyo nayirengako. Intungwa niyo shuri y'inka byose bikaba urudubi. Ubwo buzima ndabwitegereza nkuba nta mahoro mfise kuko nawe wowe ufise so ukagira nyoko ukagira umwana w'iwawe ukamutunga akakubuza amahoro kandi waramuvyaye na so yakuvyaye ukabura amahoro kandi sariho. Ibyo byose wotumwe ubibura ukaja mu yindi sehemu hanyuma ukaronka ya mahoro. Jewe rero mfata rero byabaye kera nja ndakinjura ndakwirondera ubundi buzima bw'ahandi. Wangana gute ico gihe? Icyo gihe za 68 nibaza nari mfise nk'icumi n'umunani. yaragomba nko kugira nko kwaba 20. Mirongo. Navyimbura ntiyari bwashike mengo neza. Waruvuze ati rero ku myaka 20 uca uhava urahava uravuga uti reka niho naringejeje yego maze kubona yuko tutoshorana no data kubera ibyo bitungwa byiwe byari bigoye no kwiragira kwa jenyene. Nicyo gituma rero naciye bitemwo kuza kwiyondera ubuzima ahandi kugira na gatonyi ndunga gahengwe numve ko naho nohangayika mugabo sinumve inkoni zigabanuke kuko nari mbayeho nabi. Yego. Kandi nawe ufungura gute nawe ukura utanezerewe umutima uteze byose ni buri ndagenda rero kubera icyo gihe ndagenda ribira ndakorera abantu batandukanye ndaza ndarima mba ahantu mu ngo iyo za cyane cyane ahantu nashikiye mvuye aho nyene umuntu uzeye twari aho nyene twari data yari yaguze ariho umuntu uzeye mu ibukinga nje kwibera ahantu hitwa Bugendana. Narabaye cyane rwose. Nuko ndahaba cyane ndahakurira ndahabyaraho n'abana. Wubatse urugo rwawe ryari ungana gute? Oya muri icyo gihe bavyita kubaka kurongora warongoye ryari? Oya ivyo ndavyumva ko ubuze kubaka nukuba wamaze ugeze gushinga urwawe ushinze umuhana. Yego naho utabuba mu rugo mwitongo waguze ngabo bavyita wewe aho uri hose aho umuntu ari niho yubakira. Yego mu gihe aho hantu bimuhaye uburyo bw'ahubaka niho hamagarwa n'igurugo. Cyo ari icyo gihe abo bana babyaye ibintu bisanzwe. Mugabo narabakurikiranye ndababyara ku muntu yari yahukanye n'umugabo wiwe yitwa Chantal. Abiwabo kuva icyo gihe abo bana aho umuntu uzeye ngira mfata iby'Ibugendane rero ubuzima bw'Ibukinga ndabuvuyemo nabisiguye. Yego aho Ibugendane rero uwo muntu navyaye kwabo bana hari mu 79. Niho twabyarana umwana umwe yitwa Gisaberi. Ndasubira mu nyuma ndamubyara ko umukobwa n'undi muhungu imyaka ikurikirana. Gushika mu 81 na 2
na gatatu. Hanyuma rero abantu baho ntibanguriye ko ndahaba, meze gutyo njya ndimuka. Nimutse rero ndagira twasimbye ako kazi nakoze n'Igitega, narahakoze mu by'72 byaranciye ko ndahava ndakinjura. Urumva nari namaze kuvana na data, urumva ndi mu bundi buzima rero butandukanye, nkava aha ngaja aha ngaja. n'72 nari umuboyi, ntangura kwiga ikiboyi kugira ngo nje mu nzira zose, kuko nabwo mu kiboyi ngaca ngenda gufata ibintu by'isuka. Narakoreye mu Rutana aho ibintu byo kurima, wumva ndi mu bundi buzima bwabo, nkashingwa n'ubuzima ngira nti ninakora nzogira nta gunturubika mugabo birute yuko birirwa bamboheye mu gahinga ndagira ibitungwa bicanyorohereza. Hanyuma ndarimenyera kiginira kabiri rero niho rero cyaho bica birahinduka, ndabigitega ndaje ahandi hantu ketwumva naje ahandi hantu singihibuka kuko naciye mu bibanza byinshi. No mu Gatumba naragiyeyo mu 82 na 3 gutyo. Ntaguciriye mwamanutse ryari, wavuye ryari icyo gihe Igitega umanuka ryari Bujumbura? Urakoze. Jewe mvuye aho Bugendane hari mu 91. Hari mu 91 n'igihe bindade papa yari yagino papa. Nshashikira muri ville nkora muri restaurant, niho nashikiye cyane. Mwavuye ruguru gute icyo gihe? Abantu baza gute ko wari umusore? Icyo gihe imiduga yariho mike yariho mike, hari imodokari, amakamyo bagenda bafashe imbaho hejuru wegena kuri rya myamba yo hejuru ikingira ihema ngo ntirijobe. Ego niyo twamaze tumanuka kujya kwibika. Mwaba mwarishitike none? Ego mwarariha? Twarariha kuko imodokari bamwe baza kuzifatira mu bukeye kuko nta mabarabara atomoye yariho. Mugabo icyo gihe jewe igihe nkuriye imodoka zimaze kuboneka, hariho amatoyota, Madina, amayasi, hari imodoka babita amamilidesa, twagiye dufasha amatiyo n'imodoka nyine zariko ziraguye tukamanuka. Ari icyo gihe rero. None umanutse waba umanutse uje kwande, uje gukora iki? Ndaba yakubwiye ati manutse nitwa yuko nje gukora, ariho uwamanuka cyane ibintu byo kurima. Twamanuka tuvuye Igitega tuje nko kurima mu bito, iyo za Gatumba niyo twashikira kuko icyo gihe nta kiwe nari bwahakore kuko sinari bwamenyereye ibisagara cyane. Nari ntangura gutembera. Yego. Hanyuma rero bigeze ngaho mvuye aho mu Gatumba za 80 na kangahe na 2 na 3 gutyo. Mwakora ibiraka by'ukuri mu muceri? Kurima ipampa cyane. Twarima kuko imbona umuceri urarimwayo n'ipampa. Urabona twaza gucumbika, bavyita gucumbika mu Gatumba kugaharawe tukabaho. Wewe rero barya bafise ibito, bari amatongo yitwa ibito, umuntu akaba mu gizo cy'imetero 60 kuri 60. Bagakibagira abantu bapanga barima amatongo baza kwisumamwo, bakabubakira ubuzu bw'amatete mukabaho, mukaza gukora ibiraka byo kurima. Niko rero twahabaye, niko byari bimeze yaho, niko namanitse, niko kazi rero nari ndakora. Hanyuma ndavaho ndasubira ruguru rero, ruguru ngasubira kuba hahandi Bugendana, hamwe Bugendana sura ndahaba buhoro.
bamwe bandoteza bateba barahumura, bamwe baramugara. Ibyo rero byaciye dushika mu 1993. 1993 rero jewe naravuye ubugendane subira kumanuka i Bujumbura. Rero niho nakora ikimenyezina, nari maze kukimenyera. Ndaba mu Kinindo mu 1991. Hanyuma wahasanze hameze gute Bujumbura? Aho urabona ibi bisagara bya ibisagara hariho ville yari hari itagasi, iyo n'imodoka zashikira, haraho mu Nyakabiga, nuko hakabaho mugabo imbere yaho ntarahaza bahita muri Okafe. Mugabo aho nzikiye ino muri iyo myaka mu 1991, mu 1991 na kabiri gutyo hari hamaze kwaguka, hakaba hepfo bita muri Asiatique hajya hari imirima, ahantu hari muji amazu naha bita muri Rohero, hajya ahantu hitwa mu Ngagara. Mu Ngagara hariho mu Bwiza, hariho za Buyenzi, aho hantu hakira hariho. Mugabo muri ibi bice byaha za Kinindo, haza kujyana uzeye ku muntu uzeye habita muri Oyiwa, hose hari amazu ajyayo yo muri Oyiwa gusa. Ahandi hose hari inzu imwe muri Belgi, hari inzu imwe. Kumanuka ngaha hitwa mu Kinindo hariko batangura kubaka inzu imwe. Aha kubangerikane hose ho hari mu biharage gusa. Izi bisagara bya Ntuze bya Kibenga byose byari ibigobe by'ibitoki. Niyo twaza kwisuma mu tuza kwikorera ibitoki. Kibenga yose kuva mu Kibenga epfo gushika kuri Dirarije hafi ya Mizebi, hajya hose byari ibitoki. Hagacabaho n'amararo y'inka. Niko byari bimeze. Ucushikira mu yihe quartier rero uje gukora iki? Ni kuvuga rero iyo quartier nashikiyemo niyo mu Kinindo. Mu Kinindo nahabaye cyane, urumva ko nahashitse mu 1991, 1992, 1993 amatora akaba ariho ndi. Mu bisanzwe nahamaze igihe kitari gito, nahabaye gose. Mugabo ntiwari uwo mwaka wa mbere uje i Bujumbura? Umwaka wa mbere wahonyoje ikirenge i Bujumbura? Mu gisagara nibaza ko natanguye guhashika aho inkora muri resitora mu 1991. Urumva nari namaze kumanuka mu gisagara, nari mu gisagara mvuye mu buzi bwa interiyeri no mu Gatumba navuyeyo. Ubu rero ndinjira mu muji mu gisagara. Mugabo ntiwanyumvise ikibazo cari uva y'ubwa mbere uva ruguru uja mu Gatumba mumanutse, umva nta uja mu Gatumba adaciye mu gisagara. Ubwa mbere wahonyoje ikirenge mu gisagara ca Bujumbura hari mu uhe mwaka? Urabona umanutse imodoka, ururutse imodokari, uwategerezwa gushikira mu gisagara niyo wahonyoze ikirenge. Hari umwaka icyo gihe hari mu mirongo manutse neza sawa hari mu mirongo 68. Urumva rero w'igisagara ukizi aho hose tubwira iby'ibitoki. Urumva warahaca mugabo abantu ntibokwiyumvira ngo ni mu 1991 nibwo bwa mbere wari ukubisa amaso ku gisagara. Oya, ni mu 1968 niho watanguye kubona igisagara ca Bujumbura. Ego uratubwiye rero ivy'ubuzima bwawe bitari bike. Hama ico gihe rero waciye witwa umunyagisagara kuva muri 1991. Wagumye waciye uguma mu gisagara? Ego 1991
naciye mbaho nyene mu gisagara Kinindo. Ubundi buzi bwose nabukora mba mu Kinindo, ariko ngataha ngakora izamu nuko muhire ngakora nkabaho. Numva ko nakora ubuzi bwo mu gisagara. N'akazi kikibuye naragakoze ku Musaga mu 1992. Nakora ku Musaga, ndava ku Musaga ndaja mu Kinindo, gutyo ndambagiza mugabo nkaba mu gisagara cya Bujumbura. Bwa buzi bw'ikirundi cyanda buvamo. Ntangura kuja ubuzi bwo mu gisagara bwo gukika bw'isuku bwo gusirimuka wagomba. Yego. Gisagara uri mu Kiboye agasimu gace katangu. Yego. Ego, uratubwiye mu ncamake ni byari washitse Bujumbura, kandi urumva ko kuva ico gihe mu 1991 ubi Bujumbura uri umunyagisagara, urakizi ivyagiye biraba mu gisagara, akahise k'igisagara byinshi urabizi. N'abahateye ndabazi 1991 bavuye mu Rugombo. Babita abaparapi butukigiye wari umuhari uvuye mu Rwanda. Yego, warabibonye. Uwo twiganyira gatoyi ivyari vy'inyene vyagenze. Urabona kawaida 1991 harateye ikiroberi. Mugaye icyo kiroberi kubera jewe namye numva kure kandi ngafata mu mutu kandi nakurikirana ibintu byinshi maze kuva mu gisagara. Urabona 1991 papa mbere yari yaje ino arasubira yakurikira ni Burundi papa abo 1991. Hanyuma rero hari saa yine hari mu kwezi kwa kane mugabo umwaka hari mu mwaka nyene. Hanyuma rero muri ijoro turyamye niho twumva ibintu bituragurika tutari tuzi ngo bicari cyo. Abakozi rero bari hanze, hanyuma rero turaje hanze kumva ibintu bituragurika n'ibiki. Ukarabira mu rugi kumva rero n'inkozi ziko zirasana, bariko bararasana n'abasoda b'igihugu abo baroberi. Nuko muhibukiye mu gitondo tugenda korera umwarabu, niho rero amabarabara yose atawarengana. Bukeye ibarabara ntawabaza ibyo ni ibiki niho nkubaza, hamwe bavuga ngo mpega ngo ibintu mwarabyumvise niho nkubaza. Urabona amabara guhera mu Kinindo, igisagara cya Bujumbura, za Rohero, kuko kubona igisagara cya Bujumbura kimeze ukuri ntawajabuka ibarabara mwaguma mu mazu. Ko abo baroberi bari bakaze ntibaboneka. Ku Musaga bakarasa amasase agahitana inka ku mararo, mugabo abasoja bakabahiga ntibababone. Kumuhiga za Kinanira turakuma ngaho kiwe rero hariko abanka saa yine. Abantu bose harumva karagacerere. Urabona igisagara cyose aragacerere, ku kazi ntawe aroyeyo. N'abasoja bariko barahigana nabo baroberi, mugakire kugira bababone bikagorana. Kiwe rero niho ngasoboka kwaje hanze ngasatanu yo ku Murango. Ye kuraba muri umunanje yakora ajya kujya Rumonge hepfo hanyuma yitwa kuri Mezove. Niho natuga ngeze haruguru ya katedrale, nje kuraba aho muri umunanje akora kwa Vyamungu. Niho numva inkoho iravuze, sinaba nkijya kumuraba. Oya yabuze ngira ashike ku rupangu, ivugira aho muri Kinanira turuwa, kandi ya Kinanira turuwa ntayari ihari, hajya zarindi miro. Ndaheza numva inkoho iravuze, mugabo nari maze gushika ndunguruka ngene mwibarabara hameze
ndaba ko abariko bararengana kabone ko ata muntu ariko ararengana uwarengana wese w'amaguru bagiye ngo gumaho ntawacyaruka mwaguma mu mazu mugabo ku murango inkozi ikagabanuka mugabo abantu abasuda bakahiga sana ntawasuma muri iyo minsi hari kuyiha intwaro y'uwuhe mu perezida urakoze intwaro yari barabandutse mu bitumbi icyenda na rimwe ngo hari kuri ntuze kuri buyoya nibyo aho akuye bagaze hari mu ntango za buyoya aje ku butegetsi iyo batangiye kuvuruga cyane abaroberi gushika ntenga na marangara bijya byose byakurikiye 93 yari kuri buyoya hanyuma rero bigeze ngaho yewe rero iyo nkoho nshyize hajya mu ibarabara rya rumonge ndarunguruka mu ibara umusoda arambona acambwira ngo hagarara aho nyene hanyuma rero agira nshikire ari mu kunshikira ari kuri peresona yo burende yari iri aca yumva inkoho haruguru irarashe njangira gutyo njangira rivasi njanisubirira inyuma mugabo ntiyabaye akiza kumbaza ubu yakiza kuraburashe mu ipama ko ntibababone njandiro ndamanuka namuri umuransenye kumuraba nisi ubwoba ko nta karanga muntu nari nazanye nisore ku kazi rero mu rupango ndacoke kandi ntibari bazi ngo ndo barabarabu bamaze ngo nibiki gutyo bice bigenda uko bigenda birateba rero birahumura birahera tujya kutugumuko rero ndi mu gisagara abo baroberi bahava baraturura hapfuye n'abantu hariyo abantu bararira imyumbati kuri seminari bararira mu myumbati nta n'umwe yapfuyemo igisoda cyarabishe bibaza ngo ni baroberi bari mu myumbati ego urumva rero wewe warabonye ingene igisagara cyatanguye kwaguka urabona aho shikiye ego urabona amazu byaragutangaje ugarutse ubwo bugira kabiri ingene uko wahabonye ubwa mbere haba harahindutse sinahabaye twarahaciye warahaciye gusa yego mu gatumba ariko usubiye kuza rero kuhaba hanyuma rero nje kuhakorera impinduka wabonye yari izihe impinduka narakoze nashyize nyine hajya muri ville hariho isura twakorerako nyine mu 91 hanyuma ndahava icyo gihe none abantu baramanuka ari benshi nk'uko biri muri ino myaka yego cyane ni kuri baramanuka bakaboneka imodoka zaraboneka neza zikarara ziramanuka amayasi amadina yari mideli ikurikirana imiduga urumva zarahindura hari amadina arahera haraza amayasi bimwe by'imbaho bya kera birahera ego kandi bakagenda mu modoka zugaye zirimo akagenda yicari yego none agatike icyo gihe kagugwa ngaho agatike ubwa mbere uba wibuka amafaranga mwakagutse twamanuka ko icyo gihe era amajana abiri y'icyo gihe agaciro yari afise amafaranga yari afise agaciro gakomeye cyane kuko turabiye ku butunzi bwari buhari ku biribwa aho hariho ino abanyamahanga hariho abantu uzeye abari bafise amabotike bikaba igiciro gito cyane niko ifaranga ricyo rigira agaciro wowe iyo mu gihugu rero gifise ifaranga rifise agaciro hari ubutunzi buhari hanyuma rero ndahaba gutyo hanyuma rero itike y'amajana abiri 25 aho kuva igitega kuva ruguru ugashika ibujumbura kuri sante mugabo mu ntara za Muyinga ibyaho ntavyo namenya aho mva ba 25 kandi ntuzajya kuri Fabrice hejuru hajya mu ntuzeye gwajya ku kiyoje kuri Fabrice wagira bagira
niyo baca bahomeka ntuzeye itike y'amafaranga bagenda uyabona niho baba bagize bashize ibiciro yego. Okay, twagomba rero tumenye urazi intara zigize Uburundi novuga urazi ibintu uburere n'intara z'Uburundi naho wagiye uraba n'imigenzo yaho novuga intara wabayemwo cyane ngaha mu Burundi nizihe? Ni mu Kirimiro cyane n'ikibiri navutsemo yego niho yitwa nko muhira yego. Izindi nizihe ku bana batazizi intara dufuse mu Burundi nizihe? Urabona intara kama urabona mu buseruko hari Muyinga Muyinga Bushira ubumanuko ukuvuga iki Bushira ubumanuko n'intuzeye n'uburaruko ukuvuga iki ni Kirundo aribwo Bugesera ariyo Muyinga kuko ntuzeye Kirundo na Muyinga yari intara imwe mugabo hakabamwo igice bita arondisema igice cy'intara hanyuma rero iyo arondisema rero yahise n'ibiro kuri arondisema cyari igice cy'intara utagiye mu ntuzeye muri iyo ntara mu ntuzeye ko ari nko korohereza abanyagihugu ya arondisema yari Kirundo. Urabona yuko ubuseruko bugizwe na Muyinga uburaruko ikaba ariyo Kirundo kumanuka no mu ntuzeye no ku nkiko igizwe na Kirundo igizwe na Ngozi na ntuzeye na Kayanza. Aho rero ni intuze ni buraruko. Turavuye rero mu buseruko Bushira uburaruko turamanutse rero Kirundo Kirimiro tukaca tuza ahantu hitwa mu Cibitoki bahita mu Buyenzi